iteka n'umunezero nangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV turi kuwa gatanu genekerezo ry'icumi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022 na mwanya w'amakuru agezweho ariko haravugwa cane ari buze kugaruka kuyarabana na politike n'umutekano ariko tukaza no kubashikiriza zimwe mu zindi nkuru ziriko ziragaruka ko cane mu binyamakuru nandi tuba twagiye turatohoza. Mu misi iheze twarabonye umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame i Bujumbura kumwe na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyabaye inyuma y'imyaka itari mike igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi bitarabana ryiza. Ivyo vyavuye ku mubano wari waratosekaye mwaka w'2015 aho habaye kudeta ikaurizwamwo kudeta yo gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari bamwe rero mu boba barahungiye muri ico gihugu c'u Rwanda aho Burundi bwagiye bukunda kuvuga ko butazosubira kugirana imigenderanire n'igihugu c'u Rwanda. Mbere Perezida Ndayishimiye mu ntango z'ubutegetsi bwiwe mu mwaka w'2020 yaravuze ko adashobora kugirana imigenderanire n'igihugu ciciyorobetse. Ababikurikiranira hafi bavuga ko yoba yariko aravuga u Rwanda. Benshi rero bari babona ko ibintu bigiye kubandanya kumera nabi nkuko vyari bimeze ku ntwaro yo yasubiriye Petero Nkurunziza, ariko Perezida Ndayishimiye kubirabana n'imigenderanire ashitse ku butegetsi yaragiye aragira ivyo ahindura aho yasubiye kuva mu gihugu akagira ingendo. Murazi ko Perezida Nkurunziza yapfuye atari bwagasubire kuja mu kindi gihugu c'amahanga kuva mu mwaka w'2015 aho ahatswe gutembagaza, ariko Perezida Ndayishimiye we yaragiye akora ibishoboka vyose kugira asubire kunagura imigenderanire n'ibihugu vy'amakungu Uburundi busubire kuboneka. Ivyo sivyo tugiye kugaruka ko twagira tubibutse ku vyakahise ariko nanone atari kera. Tugaruke kubirabana nyene nabo boba barashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza bikabata kuw'amazi. U Rwanda rwoba rugiye kurungikira Uburundi abatembagaje ubutegetsi muri 2015. Uza kwisonga kandi avugwa cane ni Godefroid Niyombare. Godefroid Niyombare yoba ari mu Rwanda. Ese ukubonana kwa Perezida Ndayishimiye na Perezida Kagame vyoba bigiye gutanga inyishu ku bibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda cane cane birabana n'ivyo vyabo batembagaje ubutegetsi muri 2015. U Burundi bwama bwasavye ko barungikwa mu gihugu bagakubitwa intahe mu gahanga. Nivyo rero tugiye kugaruka ko vyose tugaruka kubirabana n'ivyo biganiro vyabaye hagati ya Perezida Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda mu gihe hari habaye inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Inama yari yatumijwe ko n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito mu ntumbero yo kwiga ikibazo c'umutekano kiri mu buseruko bwa Kongo, ariko nanone umukuru w'igihugu akaba yaranabonanye na mugenzi we w'u Rwanda nabo bakaba baragiranye ibiganiro. Abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi kuwa 13 Rusama 2015 bahungiye mu gihugu c'u Rwanda ngo bategerezwa guhabwa leta y'u Burundi. Ivyo bikaba bishikirizwa no mushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro. Yemeza ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda ngo iriko iranaguka afatiye ku kuntu umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame aherutse kugendera u Burundi hari mu ndwi iheze mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC,
aho bariko biga ikibazo c'umutekano muke uri mu buseruko bwa Kongo. Naho biruko Albert Shingiro asigura ko hakiri agahaze kuko Burundi bubandanya busaba igihugu c'u Rwanda kurungika abarundi bagirizwa gutembagaza ubutegetsi ku wa 13 Rusama mwaka w'2015 bahungiye mwico gihugu c'u Rwanda nyene. Umushikiranganji Shingiro akaba yabishikirije igihe yariko arashira habona ivyaranguwe n'ubushikiranganji arongoye kuri uyu wa kane. Kwico kibazo kijanye no gutanga abarundi bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bari mu Rwanda, leta y'u Rwanda yatangaje ko ico kibazo c'abo barundi kitaberekeye kuko abo barundi baza bari mu minwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho impunzi kw'isi HCR ko babakeneye babasaba iryo shirahamwe. Ariko nanone Albert Shingiro akaba avuga ko Uburundi bubandanya gusaba ko abo bantu borungikwa. Ivyo rero bikaba bije inyuma y'aho umukuru w'igihugu c'u Rwanda nyene yari ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi ngo Uburundi bukaba burindiriye ku Rwanda ruzosubiza Uburundi abashatse guhirika ubutegetsi. Albert Shingiro umushikiranganji mu vyajejwe harimwo imigenderanire hagati y'u Burundi n'ayandi makungu akaba arashima cane imigenderanire y'u Burundi n'amakungu iguma itera imbere, ngo baguma bakora uko bashoboye kose kugira ngo ibihugu bihane imbibe babane bakorane neza atamwansi arimwo, ibihugu vyose bibe ibikunzi. Yabishikirije kuri uwa kane genekerezo ry'icenda Ruhuhuma 2023 mu kiganiro yatanze ku banditsi n'abamenyesha makuru. Ni mu gihe yararamutse amenyesha ivyaranguwe n'ubushikiranganji ajejwe mu gice ca kabiri c'umwaka wa 2022-2023. Muri ico kiganiro yavuze ati: imigenderanire yifashe neza n'igihugu c'u Rwanda, twashoboye kugiranira ingorane mu mwaka wa 2015, turiko turanagura imigenderanire hagati yacu n'ico gihugu. Mwarabonye ko umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yashoboye kugendera Uburundi kw'igenekerezo rya 4/0/2023. Iyo ni intambwe nziza cane mu bijanye no kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Hambavu y'ivyo ngo haracari akantu kagihaze, baracarindiriye ko u Rwanda ruzosubiza Uburundi abashatse guhirika ubutegetsi bw'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Abo nabo bakaba batsindaro mu gihugu c'u Rwanda. Umushikiranganji Shingiro ati: turizeye rero yuko nabo nyene bashobora kuzobaduha kumbure mu minsi iri imbere canke mu gihe bazoshaka, ngo kuko twebwe twibaza yuko ata gihugu kibanyi coshira imbere abo bantu batarenga 30 kikabaguza imigenderanire myiza bafitaniye n'u Burundi. Tubabwire ko umushikiranganji tubabwire ko mu bushikiranganji bashoboye gushika ku mwimbu ibice 95% ibitashoboye kugenda neza, bikaba vyatewe n'imvo z'uburyo budakwiye, uburyo bujanye n'abakozi badakwiye hamwe n'abakozi bakenewe gukarihirizwa ubwenge, nkuko uyo mushikiranganji Albert Shingiro yabimenyesheje. U Rwanda ruzorungika abo batembagaje ubutegetsi muri 2015, nukurindira tukaraba koko ko bizoba, kuko imigenderanire yoyo yatanguye kumera neza, kandi n'ivyo abakuru b'ibihugu bompi w'u Rwanda n'u Burundi bayazi uko babonana ntabwo vyashizwe ahabona. Ivyo navyo rero dushobora kuzobona mu misi iza icavuyemwo. Abanyonga imiduga basabwa guhindura inzira.
kumvo y'ibikorwa bizomara indwi zibiri vyo gusanura igice c'ibarabara ry'igihugu nimero 1 Bujumbura Gitega bizotangura vyatanguye uno munsi. Imiduga ivuye canke igiye Bujumbura Muyinga izoca Bugarama Bukeye Kayanza Ngozi Muyinga. Ibiduga binini biva Bujumbura Gitega bizoca Musaga Jenda Nyakararo Mwaro Gitega. Nayo abagendesha imiduga mito bo bakaba bazobandanye baca mw'ibarabara rya Bugarama Muramvya Gitega ariko ku muvuduko w'ibirometero 20 kw'isaha. Biri mw'itangazo ryatewe ku mukono n'abashikiranganji babiri Dieudonné Dukundane ajejwe inyubako na Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubudandaji kuri uyu 9 Ruhuhuma 2023. Ivyo rero bikaba vyatanguye gushirwa mu ngiro kuri igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kw'icenda 2023. Mu ntara ya Kayanza ibiciro vyashinzwe na leta ngo bitegerezwa kubahirizwa. Oramatari w'intara ya Kayanza yaraye akuriye inkoni ku gishitsi abadandaza kubahiriza ibiciro vy'ibitandazwa vyashinzwe na leta ari itegeko ntarengwa. Hari mu nama yo ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu mu gisagara ca Kayanza yahuje buramatari ba musitanteri barongo ya makomine agize intara ya Kayanza hamwe n'abadandaza. Mw'ijambo ryiwe Remicishahayo yagize ati ibiciro leta yashinze ku isukari kw'isima yavuze ko ku binyobwa bihingurwa na Brarudi eka no ku kiro c'inyama ni birya nyene kandi ni ntabanduka. Aca anongeraho ko gusaba abo badandaza kuvyubahiriza atakirinze gusabwa. Bamwe mu badandaza bakaba bararonse akanya ko gushikiriza amakenga yabo ku ngingo ziherutse gufatwa n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu isaba ko umudandaza wese yigeze gufata canke azofatwa atubahirije ivyo biciro ngo kazokurwa ku ntonde z'abasanzwe barekuriwe gucuruza ivyo bitandazwa. Bakaba bavuga ko ivyo bitandazwa hari aho bibura nabi ngo bakabirangura bizimvye bigatuma nabo baca bongera ko ayandi mafaranga ku vyashinzwe na leta kugira ngo baronke ayo kuriha amazu basanzwe bakoreramwo kuko benshi basanzwe bapanze. Yishura kuri ayo makenga Remicishahayo yahanuye abo badandaza kutabandanya guhatiriza ibidashoboka ariko bakaja gukora ivyo babona vyo borohereza ahandi ho ngo amategeko nta kigongwe agira. Mu ntara ya Ngozi abakomisiyoneri 11 b'inka bafashwe n'igipolisi. Vyabaye mu gitondo cyo kuri wa gatatu nticabaye ciza kuri bamwe bitwa abakomisiyoneri ku isoko y'inka yo mu Gashikanwa. Igipolisi gifatikanije n'abarongo isoko ibitungwa basindutse bafata uwo wese bazi ko asanzwe akora akazi k'ubukomisiyoneri muri iyo soko. 11 muri bo bakaba bafashwe begeranirizwa ahantu bacungerwe n'igipolisi. Amakuru avaho ku isoko mu Gashikanwa akamenyesha ko baca bajanwa gupfungirwa mu nyubakwa za komisariya y'igipolisi muri iyo komine, aho naho ngo bakazohava ari uko batanze hadawe amafaranga 100 umwe. Abajejwe intwaro bakaba bavuga ko batazihanganira umuntu wese azosubira kuza gukora akazi ko gukomisiona ku bitungwa kuko ngo aribo batuma ibitungwa bizimba kandi nyene gushora adaheza ngo atahana amafaranga aba aguzwe igitungwa ciwe kuko bene kukimudandariza harayo bamukata. Namwe mu yaragezwe yavugwa cane mu bisata bitandukanye mu Kenya turaza tubashikiriza n'ayandi wifuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi umunota ku yundi dushikiriza urafyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere bihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije. Mu Kanya turaza turabira hamwe n'andi makuru atandukanye.